mwaramutse mwe mwese mwihuje natwe biciye kuri satelite Amazonas na satelite ya Eutelsat 8 no ku bundi buryo butandukanye bw'itumatumanako ndetse na hariya muri Monterrey Nuevo León Mexique hari umukwizabutumwa Miguel Bermudez Marin uyu munsi ku gatandatu 30 mwaka wa 2026 turabe mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 14 murongo wa 13 kabandanya tubwira ngo Yesu avyumvise arahava agenda mu bwato aja ahantu h'agahinga kwihererayo. Ishengero rivyumvise riva mu bisagara rimukurikira rijanye inkokoro. Avuye mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera akagongwe abakiriza abagwaye. Bugorovye abigishwa baramwegera bati, mbega hano hantu ko ari mu gahinga kandi bukaba buriko burira, sezera abantu baje mu mihana kwironderera ivyo kurya. Yesu arababwira ati, ntibarinda kugenda, muba ari mwebwe mubagaburira. Baramwishura bati, ntabyo dufise hano atari udutsima 5 n'udufi 2. Nawe ati, mubinzanire hano. Abwira abantu kwicara hasi ku vyatsi, yabira ya mitsima 5 na za fi 2, ararangamiza, araba mwijuru, arabihezagira, amanyagura ya mitsima ayiha abigishwa bagaburira ishengero. Bararya bose barahaga, batororokanya utumanyagu tw'imisigazwa twuzura ibisimbo 12, kandi abariye bari abagabo nk'ibihumbi 5 ukuyemwo abagore n'abana. Twariko turaraba hano Yesu ategwa impuhwe na rino sinzi muri ako kanya. Kugira impuhwe ni ugukora ivy'Imana igomba. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Kugira impuhwe ni ugukora ivy'Imana igomba. Murabe mw'ubutumwa bwitwa Yesu agirira impuhwe ubugingo, bwigishijwe zine zo kwa gatatu 2004 muri San Jose Campo Brazil. Aratubwira ngo Yesu agiriye impuhwe ubugingo, aribo bari bameze nk'intama zitagira umwungere, kandi nk'uko intama iyo zidafise umwungere ntiziba zifise imfungurwa, kuko umwungere niwe aziragira akazishira ahari imfungurwa z'intama, ahari imfungurwa z'intama. Rero Kristo nawe yagiriye impuhwe aba bantu, kandi yari kumwe nabo, ariko arababwira ubutumwa ndetse kandi abakiriza abarwayi. Kuko yuko yagize igikorane civuga butumwa c'amasaha menshi. Muhingamo abigishwa baramubwira bati, sozera igikorane kuko burije, kandi aba bantu nta mvugo bafise, kandi n'isaha yuko bafungura, n'isaha yo gufungura, barakeneye kuja kugura ikintu cyo gufungura. Yesu arababwira ati, ntibagomba kugenda, ntibarinda kuja kugura ikintu na kimwe, bari mwebwe mu bagaburira. Rero murabe namwe, murabona ko we ngaho yagize ubwo yigishije ubwo butumwa, yigisha ubutumwa umwanya muremure. Hanyuma nyuma yo kwigisha ubwo butumwa akiza abarwayi. Rero murabe we ngaho yaragiriye impuhwe iryo sinzi, kandi ivyo navyo mu gushizwa kwigera kwa gihema vyongeye turabona ubwo bukozi, kuko ni wa wundi nyene marayika w'isezerano, umwe yari hari yari kashitse kuza kwa mbere, ni we nyene kwiherezo ry'ibihe akorera mu biremwa abantu. Kandi zirya mpuhwe nyene yagize hariya vyongeye no mwa kino gihe arazifise. Murabe mu gitabo c'imirongo ku rupapuro 26 rwa 26 que viene
ari wahera ku rupapuro rwa 25 uwo murongo ku murongo w'amajana 211 aho ku rupapuro rwa 26 ahabandaniriza uwo murongo haravuga ngo nisanze ndi mu ntango y'ubukozi bushasha ndi mu ihema no kunze kubona ivyo biriko biraba bagenzi sinzi bagenzi sinzi icarico nikizoba ariko abanyumviriza nkizigiye ko zoba ari ikindi kintu cyo gufasha abandi abantu bababaye uwo ni mpwemuye yariko aravuga ngaho kandi we murabe namwe nk'umuntu aragira ico cipfuzo nizo mpuhwe kandi uwo ni mpwemu yera yerekana biciye muri we ivyo Imana yiyumvamwo kuvuga abantu kuko n'ubukozi bwa Eliya nibwo bwari ko burakorerwa ngaho muri Revera William Branham ariko murabena mu gihe yabona iyerekwa we yaciye yinjira cyane muri iryo yerekwa kuko ni wa wundi nyene mpwemu yera hanyuma niwe yari gushitsa ivyo ariko mu bukozi bwa Eliya mu kugaragara kwa gatanu aravuga ati ndizigiye ko azoba ari ikindi kintu cyo gufasha abantu bababaye ninjiye ngaho ku nshuro ya mbere rero murabe ahaca abandanya avuga yavuze ngo nashaka ko tugiye tujanye n'umugore bidashobotse naho nuko nashaka kujana abagore babiri carimwe ivyo twarabivuze ejo simvuze ko bizocamwo ariko kugira ngo mumenye yuko byahanuwe ko turindiriye ikintu gishasha kizoba ariko simvuze ko yabimbwiye gusa birashobora kuba mu gihe runaka n'ikibanza runaka turabirindiriye aha aca yandika bizoba kuko mwiyerekwa ryari hema miren ahí en el murabe ku murongo w'amajana 212 kuko yavyanditse ibi twari ko turasoma no ku majana 12 murabe ku majana 12 haravuga ngo kandi namba ari uko biguhimbaye mwami biri mu nteguro yawe y'Imana twebwe twosabye ko mana mwine nyubako hatangura ino ngabire nshasha gukora rero murabe aha no yaciye yandika kuko haratabutse yanditse ngo bizoba kuko mwiyerekwa ryari ihema rero murabe no ku rupapuro nyene rw'amajana 2 murongo wa 26 rupapuro rwa 26 murongo w'amajana 16 murabe aha haravuga ibyo byarasezeranijwe ko bizoza bikagaragara mu ihema ngaha imbere y'uko ihema rishika ibyiza rero uko ndabizi aho nta nakimwe cyari gihari gusa ariko maze kwinjira ngaho nyene ubwo nyene mpwemu yaraciye yinjira acatangura kugenzura impwemu abwira abantu ibibazo vyabo wamengo kumbure nzobandanya igihe runaka kugeza iryo hema rishitse ribonetse mu bukozi nyene nagize kuko mu binyamakuru uyu munsi habaye amayerekwane akomeye cyane yabaye mu binyamakuru nuko rero umengo nzobandanya kugeza kumbure ihema ritanguye canke ubwo azotangura uwatoreje kuvuga izina ry'iwe mu buryo bushasha ariko ntivyaba bizoba bitunganye nk'ibindi kandi ndizigiye Imana ko bizoba bikomeye cyane nk'ibindi atari ko bw'ubukozi bwacu ariko kubw'abarwaye n'abantu bafise ibyo bakeneye hari ibintu bikenewe cyane ku isi uyu munsi murabona kubw'ibikenewe hariya mu gihe ca Yesu habaye Imana yaragize zijya mpuhwe Imana yaragize zijya mpuhwe nuko iraheza irakora haba kubwo kuvuga ubutumwa ndetse no gukiza indwara z'abarwayi ndetse murabe no ku mfungurwa ziboneka zifatika nta nzitizi zari zihari mu bukozi bwa Yesu ni nako bimeze rero ku iherezo ry'ibihe azoba ari igihe aho hatazobaho inzitizi mu kintu na kimwe rero aho yanditse ngo izina bingana mu ihema hejuru y'izina yandika ngo rishasha no kuvuga ibubafu amaja hejuru izina bingana mu ihema hejuru y'izina yandika ngo bishasha no hejuru naho nyene yandika ngo ihema rero murabe byongeye tuje no ku 27 urupapuro rwa 27
reka turabe hano namba ari ku 29 tuje ku 29 umurongo w'amajana 247 aho haravuga nashaka kwinjira imbere nkamenya ibindi mpwemu yera bandanya akora mu buzima bwanje bwite kandi ndipfuza yuko mu gukora ibyo ko nobareka mugatera imbere mu mwana mwebwe nyene bwanyu mu kuvuga mu ngabire z'Imana hejuru yandika ngo ubukozi ubu ziri mu nzira ziriko ziza kwishengero kandi ndizigeye yuko twebwe twese dushishikajwe n'ikintu runaka Imana ishaka gukora kandi isezerano ry'Imana ririko rirashitswa nuko rero gusa nimba byaba byaregeze kuvugwa kandi ndizigeye yuko yari yahema ryanje ryo muri Indiana rero nijoro nari kugerageza kubabwira ibyabaye mu minsi iheze nibishasha birapfutse kandi byo bafasha ko ntanguye mwiri joro rero intango y'ibikorane by'inondwi bizobafasha mwebwe kunsengera no gusengera ishengero kugeza ubwo twese dushobora kwinjira muri ikintu gikomeye cyane Imana yamaze gushinga kwemeza twashobora kwinjira muri ivyo muri iki gikorane ndashaka kubibona biriko biraba cyane jewe meze nk'icaremwe kirindiriye ko hashika Noheri acapurenyeri ya Dawidi hejuru yandika ngo Noheri gusa turindiriye dufise amatsiko kugira ngo bibe bizoba bigoye muri jewe nyene bwanje nivyo ariko azoba ari ikintu ciza kwishengero muri ivyo nivyo bindagishinga abantu b'Imana ikintu cyo kubafasha ngo bizere Imana kugira ngo baronke ivyizigiro bishasha kandi azoba ari ikintu gikomeye cyane ku barwaye vyongeye iburyo yandika ngo ihema hejuru yandika ngo ubukozi hejuru y'uwo murongo ubukozi hepfo naho ingabire y'Imana kwishengero ndetse nungaho kandi yandika Noheri aho hejuru vyongeye rero murabona yuko mw'ico gihe mwirekwa gihema habonetse kuvuga ko ubutumwa haboneka kandi no guhamagara abantu ku gicaniro abantu bariko baraza ku birenge vya Kristo rero ivyo vyose ntivyugurutse ntivyahishuwe ku mugaragaro kugira ngo umwasi w'Imana ntiyigane kuko umwasi w'Imana ni umwiganyi kandi agerageza kwita imbere kugira ngo igihe Imana izobirikira ko integuro yayo bavuga bati ni nka bya bindi nyene runaka yakora ariko kubera ko ugukwega kwa gatatu kutari gutangazwa idonido kutarashirwa mu bikorwa nuko rero Sekibi yari kunanirwa kandi mwibuke ko Sekibi bakora biciye mu biremwa abantu nkuko n'Imana nayo nyene ikora nkuko biciye mu biremwa abantu murabona yuko ari umwiganyi rero murabona namwe ko muri igeherekwa yeretswe Revera William Branham aho turahabona abantu bariko barakira umwami bari badugije amaboko bariko bararira niko yavuze yuko ibyo byose byaboneka neza inyuma y'uwo muhamagaro baca baja ku murongo wo gusengerwa rero murabona namwe ko muri ico gihe uhereye igihe haba ukuvuga k'ubutumwa urabona yuko habaye agahe gato aho hariko harakorwa mu iyo ntambuko ukwigisha ubutumwa no kuvuga ngo inyigisho hanyuma mu gihe runaka mu mwanya runaka hatanguye iyo ntambuko yo guhamagara abantu ariko mwabonye yuko nyuma y'ivyo igikurikira akandi gace kakurikira wari umurongo w'abasengerwa muraba urutonde rw'ubwo bwa gatatu ngaho rero hariho idonido amakuru ariyo tuzogera turabona kandi turiko turayabona mu gihe tugenda turatera imbere rero bobo kubera ko igihe c'imbabazi carangiye igihe co kuvuka bwa kabiri kugira ngo bashobore kuronka uko kuvuka bwa kabiri
rero kwari kugira ngo baronke ingufu zo guca umubabaro mwinshi. Ntabwo ari umuhamagaro kugira ngo abantu bavuke ubwa kabiri aho babonetse bariko bakira umwami, ahubwo rero kwari kugira ngo baronke ingufu natwe tukabafasha kugira ngo baronke izo ngufu zo guca mu mubabaro mwinshi. Rero mbere y'uko uwo mwanya ushika hariho urukurikirane rw'ibintu Imana yoba iriko irakora ikorera mu batoranijwe n'Imana, kandi ibyo tuzogenda turabibona uko tuzogenda turatera imbere. Rero muri buno butumwa nyene ngaho imbere gato mu butumwa ndiko ndasoma Yesu agirira impuhwe ubugingo, ngaho imbere gato aravuga ngo rero Kristo yashaka kugaburira iryo sinzi ry'abagabo 5,000 udaharuye abagore n'abana, ubaharuye bashobora gushika 10,000 canke bakarenga 10,000. Rero waragiye gukora igitangaza yari Kristo, ariko kugira ngo atanga iyo mitsima n'ifi, Kristo yari gukoresha abigishwa biwe. Yategetse, yabwiye abigishwa biwe ngo bashire abo bantu iryo sinzi bagegeranize mu migwi y'ijana n'imigwi ya 50. Ivyo birakomeye cane. Murabe ingene hazogira igihe ubwo igice cy'ibitangaza murabe hamwe n'igice cy'ibintu byose byari biriko birakorwa, ivyo byari ivy'umusigwa Kristo Mesiya, ariko kugira ngo atange imitsima ngaho mw'ico gihe murabe yakoreje bande? Yakoresheje abigishwa biwe. Kubw'ivyo rero hari igikorwa gikomeye cyane kizoba kiriko kirakorwa, kandi ico gikorwa cose nico abakozi babizigirwa, abakozi b'Imana babizigirwa, na bene data babizigirwa, na bashiki bacu nka kino gihe ca nyuma bariko baritegura kugira ngo n'ab'Imana izobakoreshe nk'iyo ntambuko, kandi baba abantu b'abanyamakenga, baba abantu bafise impuhwe. Kandi hariho inyigisho zikomeye cyane muri ibi dusomye bya Yesu, muri zino mpuhwe yagiriye ino sinzi ry'abantu. Rero reka turaba ahandi hantu n'ahandi hantu aho nyene yagize impuhwe. Ubutumwa buzokwira isi yose ngaha aratubwira higishijwe 20 z'ukwicumi 2013 muri Miami, Florida, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aravuga ngo kandi igihe Imana yakora biciye muri Yesu Kristo ibitangaza, ababona ubwiza bw'Imana aribo bariko bumviriza inyigisho za Yesu zahishura ko ari Imana yariko irakora ivyo bintu atari umuntu. Nubwo abantu babona umuntu, ariko Yesu yaravuga ati jewe nta na kimwe nkora mbyigeneye, ahubwo data aba muri jewe niwe akora ibikorwa, kandi data niwe anduta, data aranduta. Murabe wewe yarazi yuko atari we yari karakora ivyo bintu nka Mose. Ntiyari Mose, si Mose yakora ibintu, yari maraka w'isezerano biciye muri Mose. Nka data Branham abwiwe nawe nyene yaratubwiye, atubwira yuko marayika yamubwiye yuko ibintu byose yakora ko kwari uko marayika yakora ivyo mwe data Branham yavuga. Murabe byari bikorwa vya marayika biciye muri mwe data Branham. Ni nako bibetse mwa kino gihe ca nyuma, ni hamwe n'igikoresho hamwe n'abantu ishengero mugeni. Ico gituma ari ihanga rizoshika ku rugero rw'umuntu atunganye. Bazobara abantu b'abanyamakenga, abanyamagenge, abantu bazoba bafise izi mpuhwe, bagirira impuhwe ubugingo. Aha murabona hariko harakora baba abagabo n'abagore. Ivyo nivyo vyatangaje mu data Branham mwiyerekwa. Reka tuvuga ngo hari staff, hari abantu biteguye neza, abantu hari abantu bigishijwe neza kandi bafitiye impuhwe ubwo bugingo, bariko barakora ico gikorwa, kandi bo bazi yuko atari bo ahubwo ko yari Imana biciye muri bo. Kandi ivyo birakomeye cyane. Buri gihe icubahiro
no gushigwa hejuru ni vyayo, kandi niyo idukoresha twebwe kugira ngo dukore integuro yayo hamwe n'ihangiro iryatumye tuba turi ngaha ku mumbe w'isi turi bazima mwa kino gihe ca nyuma. Rero wabandanya avuga ngo kubw'ivyo rero ivyo yariko arabona biciye mu vyo yariko arumva, kuko ubwa mbere ni ukubanza kubona biciye mu nyigisho. Murabe, ni ukubanza kubona ubwa mbere biciye mu nyigisho. Ubwa mbere ni ukwigishwa k'ubutumwa, kugira ngo hanyuma ubone neza ibiriko biraba. Ni ukuvuga ngo nutumviriza, mbega ni gute uzotahura hanyuma ibindi bintu? Kubera iki? Kugira ngo ubone neza ivyo uriko urabona, kugira ngo ubone ko ari Imana iriko irakora, nk'uko vyabaye mu gisagara c'Inayini. Igihe Yesu yashika mu gisagara c'Inayini, bari bagiye guhamba umusore umwe, acabona nyina w'uwo musore ababaye cane, yerekomwa n'abantu bose bari bagiye ku maziko ababaye, kandi kibaramaje yari umupfakazi. Nuko yari we wenyene yitwararika urugo uretse uwo nyina wiwe. Ibyo reka tubirabe, biri muri Luka igice c'indwi, niho dusanga uwo murongo w'ivyo wari karadusomera hano. Gice c'indwi muri Luka aravuga ngo hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Nayini, abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara, hasokoroka abajanye mu vyimba kuwuhamba, ariko yari kinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira. Urabe, aho yaramugiriye impuhwe, yigira hafi y'ikigagara agikorako. Abahamvyi barahagarara, aravuga ati muhungu, ndakubariye nti vyuka. Rero murabe, kuri ka karorero ka Lazaro yavuze ngo nibakureho ikibuye. Aha naho kwa ka karorero wewe yakoze ku kigagara, ku isanduku. Murabe, bari gushobora kubandanya nk'igihe bagenda bajanye umuntu runaka, biba nk'igikorwa cyo gukora ku isanduku kugira ngo umuntu asezere uwo muntu ari ngaho imbere canke umubiri, kuko umuntu ntaba ari ngaho. Aho naho umuntu yahoraba agakora ko nk'uko ku isanduku, ariko barabandanya, ntibohagarara buri gihe cyose umuntu abaza ati reka nkoreko ntimubandanye. Barabandanya. Aha rero kwa kano karorero yakoze ku isanduku, abari bayijanye barahagarara. No kuvuga hari ikintu cahabaye, baratahuye ko Yesu yaragiye gukora kubw'uburyo nk'uko we yari yabibwiye mama wiwe. Bo barumvise igihe yamubwira mu by'ukuri ati reka kurira, ko by'ukuri yaramwegereye, yari mama wiwe, yagenda ku ruhande rwiwe amubwira ati nturire. Rero ubwo nyene bari bamutwaye, bari bavuze bati hagira habe ikintu akoze, ko baca barahagarara n'ingoga, kuko nimba bari bazi ibitangaza yari yakoze mbere. Ubwo rero kandi ijwi ryari ryamaze gukura, rero ari ikintu bari barindiriye. Barahagaze, uwari yapfuye aravyuka, aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Nimba yamuhaye, bashobora kuba baramufashije kururuka. Bose bategwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati uvugishwa n'Imana hambaye aserutse muri twebwe, kandi bati Imana igendeye abantu bayo. Iyo nkuru yiwe ikwira Yudaya hose no mu gihugu cose gihereranye naho. Ni gute iyo nkuru yakwiragiye? Muri ivyo yarahejeje gukora ngaho. Murabe nico gituma Imana yabwiye Yosuwa ati uhereye uyu munsi ngira ntangure kugukuza,
ndagukuza imbere y'amaso y'abantu bose ba Isirayeli. No kuvuga ngo buri gihe hama hariho intango kandi bigenda birakurikirana bikura kugeza bishitse mu gice isozera. Rero wabandanya avuga hano ivyanditswe biravuga yuko Yesu yagize iki? Yamugiriye impuhwe, yaramugiriye impuhwe, yamuteye akagongwe. Kandi buri gihe Yesu yarafatwa n'impuhwe n'ibigumbagumba kugira ngo akore ibitangaza. Yesu kenshi yarakunda gufatwa, yarategwa n'akagongwe, yarategwa akagongwe n'abantu kugira ngo akore ibitangaza. Ni nako bimeze mu bwoko bwa gatatu. Yaragize izo mpuhwe igihe abantu bari bashonje, igihe kimwe abagwirizi amafi n'imitsima. Rero murabe ubutumwa uyu munsi kicanditswe kirashikijwe ku rupapuro 9 ngaha haratubwira rero ikindi kintu. Wewe ntiyifadikanije n'amadini, abaherezi bakuru n'abandi, nta na kimwe yashatse guhurirako n'ibyo. Cyo gituma bobo bari abandi bantu bamugwanya. Nyuma y'ivyo yagerageza kusambura ibyo bari barubatse. We yinjiye mu ngoro, natwe tumwita umuntu yicishije bugufi, kandi niko yari ameze. Ariko akenshi twebwe dutahura nabi ico ari cyo kuba umuntu mwiza yitaho abandi. Byongeye yari umuntu agira impuhwe, ariko twebwe ntituratahura neza ico ari cyo kugira impuhwe. Kuba umuntu mwiza yitaho abandi siko kugira impuhwe, ahubwo kugira impuhwe ni ugukora ivyo Imana ishaka. Murabe iburyo amaja hejuru yandika ngo kugira impuhwe bingana ni ugukora ico Imana ishaka. Uko niko kugira impuhwe. Rero abandanya avuga ngo yaciye mu isinzi ry'abagwaye bari ku kidengeri c'Ibetsayida, Ibetesida. Rero isinzi nta gitigiri ntabanduka cari gihari, ariko aho hari isinzi ry'ibimuga, abacitse amaboko, impumyi, ibirema. Kandi we buri gihe yamagirira impuhwe abantu. Ariko ico giheho yashitse ku muntu runaka atari kimuga, ataracitse ukuboko canke impumyi canke ikirema, kumbure yari afise indwara yo kuguma gwaye canke ikindi kintu cinyegeje, kuko iyo ngwara yarayimara imyaka 38. Iyo ngwara ntiyamubaza cane, ntabwo yari kwicwa n'iyo ngwara yaragwaye. Yari ngaha aryamye ku gitanda ciwe. Yesu aramubaza aturashaka gukira? Uwo mugabo aramwishura ngo simfise ubunshira mu mazi, kuko ngiye buri gihe hama hari umuntu aca ntanga. Nuko rero yarashobora kubona, yarashobora kugendagenda akava ahantu hamwe akaja ahandi. Murabe ngaha ariko arabivuga, yarashobora kubona kuko yarabona ko hari umuntu amutanze. Yarashobora kugenda kuko yavuze ngo mu gihe ngiye, ati ngiye, ndakuvuga yuko yashobora kugenda. Yarashobora kugenda akava ahantu hamwe akaja ahandi, ariko nta nguvu yari afise. Nuko Yesu aramubwira ati haguruka, fata ikirago cawe witahire. Hanyuma Yesu yarabajijwe kuri ivyo bintu, kuko mwe muribuka yuko ivyanditswe bivuga uturungu dutatu. Cyo gituma kuko aje mwa kino gisagara mw'iri joro agakora ibintu nk'ivyo, bo muvuga nabi n'uyu munsi. Ariko mwibuke we yari yaje kugira ngo akore ikintu kimwe ivyo Imana ishaka. Imvugo nk'iyo iri muri Yohana 5. Rero murabe we yari yaje kugira iki? Yari yaje kugira ngo akore ivyo Imana ishaka, kandi abavugishwa bose baza kugira ngo bakore ivyo Imana ishaka, atari kugira ngo bakore ivyo abantu bavuga ngo bakore. We ntaza intumwa y'Imana muri buri gihe na buri kiringo, ntiza kugira ngo inezereze umuntu n'umwe, iza gukora ivyo Imana ishaka. Yohana 5 ko yavuze ngo arabishura. Yesu arabishura arababwira ati nukuri ndababwire, umwana nta na kimwe ashobora gukora abyigeneye uretse ibyo abonye data akora, kuko ibintu byose akora ivyo ni nabyo n'umwana akora neza. Yohana 5:19. Rero bobo baterwa kumenya kuko ari ugushingirwa intahe k'ubuvugishwa bwa Mose. Mu bapfuye yandika ngo ugushingirwa intahe ugushitswa. Nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ameze nka uvugishwa nanje ameze nkawe mubi wanyu abari we muzokumvirize. Byo kuzayo nko 18:15 munara yuko igihe
Yesu yabona uwo muntu yari amaze iyo ndwara, yari arwaye iyo ndwara yayimaranye igihe kinini. Rero iyo ndwara yari ayimaranye imyaka 38, yari ayimaranye igihe kinini. Kandi murabe mu iyerekwa ry'ihema hariho umuntu asa n'uyo nyene yari amaze imyaka 20 aryamye nawe nyene ku gatanda. Nimba ujya muntu yarakijijwe, yarakize, ati haguruka ufate igitabo ikirago cawe witahire. Mbega si nkavyo nyene vyabaye hariya, yasohotse ariko asoguma kagakinga. Wa mugore ati narimaze imyaka 20 ndyamye ku gakinga. Yarasohotse asuguma kagakinga kibimuga. Urabona ko aramuvugishwa, yabonye uwo muntu agwaye iyo ndwaye, acaja ku kidengeri, aca mu barwayi bose kugiza abonye ashitse kuri uwo muntu. No kuvuga ngo yagiye bukwi na bukwi aja kuri we. Yarirengagije ibimuga, impumyi, abacitse amaboko n'ibirema, kandi ari umuntu yuzuye impuhwe. Ariko kugira impuhwe no gukora ivy'Imana ishaka. Aho ibubafu yandika ngo kugira impuhwe ni ugukora ivy'Imana ishaka. Buri muntu wese yashobora kuvuga ati ariko ko hari benshi ngaho, ko hari abantu benshi, kubera iki wewe? Yari gushobora kuvuga ati ariko kubera iki jewe? Akenshi abantu barashobora kwibaza mu bintu Imana ishobora gukora canke yipfuza gukora biciye muri uwo muntu. Mbere umuntu arashobora no guhunga, agashobora kuvuga ati oya jewe oya. Habaye hariho integuro y'Imana iteruza gukorwa biciye muri uwo muntu, nta n'umwe ashobora kubifuta. Buri gihe Imana izobikora, nubwo yozunguruka ikazunguruka, buri gihe Imana izoshitsa ivyo yo ifise mu nteguro yayo kuri uwo muntu, kuri uwo mugabo canke kuri uwo mugore, kuko ni integuro yashizweho n'Imana. Rero aho vyategerezwa kuba biciye muri uwo muntu, niwe Imana yari gukora ico gitangaza. Ntiyari kuba ari uwundi. Hariho impumyi ngaho, hariho abacitse amaboko, hariho bose. Kubera ikiwe none? Rero murabe abananya kuvuga ngo turabona rero wewe hanyuma yari gushobora kuvuga ati ivy'Imana ishaka byashikirijwe muri jewe, kuko Yesu yangiriye impuhwe, yangiriye akagondwe. Ubwo bwari bwo bugombe butunganye bw'Imana kumukiza. Ni nako bimeze no kuri umwe wese muri twebwe. Ntaco bitwaye ingorane twaba turiko turacamwo. Ivy'Imana ishaka nuko bikoregwa mu buzima bwawe. Aho rero niho tubona impuhwe z'Imana ziri ku bana bayo, kuri twebwe. Aho nta na kimwe yarahuriye ko n'amadini, yandi majambo yari yaraswe. Byongeye mu misi runaka yinjiye mu ngoro, kandi yari umuntu asanga inzu y'Imana isa niyanduye yose nk'uko bimeze uyu munsi. Bariko baragura, bagurisha, bavunja amafaranga. Aca aratembagaza imeza z'abavunjayi, aca afata umugozi arawuhinga, aca atangura kuwukubitisha bavunja amafaranga mu ngoro. Nuko araheza abasuka ku burake bwiwe, aravuga ati aleluya, inzu ya data ni inzu yo gusengeramwo, namwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi, kandi hamwe n'imigenzo yanyu mwahinduye ubusa ivyagezwe vy'Imana. Mbega abantu bashobora kwizera umuntu nk'uyu? Oya mugenzi, bari baze kudigirira mu vy'ikibano n'umwanda w'uwo munsi, kugeza ubwo bari baramaze gufatwa n'ivy'amadini, ntibashobore kumva ubushobozi bw'Imana nyene ububasha bwose. Ico gituma umugore umwe yashobora gukora ku mpuzu ziwe agakira, igihe yamukora ku musozo w'impuzu ziwe, wa mugore umwe yavirira amaraso. Ico gituma umugore umwe yashoboye gukora ku mpuzu ziwe arakira. Hanyuma umusodo umwe yaborewe amucira amate mu maso, ariko ntiyigere yumva ikintu na kimwe c'ububasha, uburanga. Byose bivana n'uburyo wewe umushikako, bivana n'ico uri kurarondera. Wewe ugiye mu ishengero, bivana n'ico uri kurarondera.
rero mwibuke igihe yandika ngo canke umwe databranamu yavuze mu gitabo c'imirongo yuko bamwe baza kugira ngo banegure, abandi bakaza kugira ngo barondere amafuti, abandi bakaza kugira bige. Ni kuvuga ariho bose byose bivana n'ico wewe uja kwakira, ico wewe uja kwipfuza ugiye mu ishengero. No kuvuga bivana n'ico wewe uri kurarondera. Nambara kugira ngo negure nuko uzobona amafuti atandukanye n'amakosa menshi uhetse unegure. No kuvuga ngo bivana n'ibyo uri kurarondera. Abananya avuga hano rero turamubona ahagaze hariya, kandi nta nkeka abantu bari bamaze gukebugwa n'umuherezi ati kuwa gatandatu azoza hano, nimwamubona ntimuze mumwumvirize. Rero byoshoboka yuko muzamubona, ariko ntimuze mutege ugutwi ibyo azovuga, kuko we si uwo mu mugwi wacu, we yaraswe, twaramwirukanye. Kuvuga rero murabe abo bantu bari bariteguwe, yari yamaze gutegura abo bantu kugira ngo Yesu ashitse nuko ntibamutege ugutwi, ntibamwumvirize. Yarababwira ati ntimuze kumwumviriza, nimwamubona ntimuze gutega ugutwi mwumvirize ibyo avuga. Mbega si byo nyine biriko biraba uyu munsi? Barashobora kuvuga mu ndwi hagati bakavuga bati nimwaje hariya ntimuze mutege ugutwi ibyo zoba ariko aravugira hariya, nimwavyumviriza ntimumutege ugutwi, mukora ikindi kintu ariko ntimumutege ugutwi, ntimumwumvirize. Batanguye kuvuga bamugwanya. Rero abana kuvuga ngo ntafise ikarata ry'ibatisimu, ntafise urupapuro rumwemerera kuba muri twebwe. Niki n'umutipe yaswe yatwaye inda mu buryo butemewe, avyagwa n'umugore atari bwubake, ariko baho yubakanye n'umubaji, none ariko agerageza gusigura ibintu nk'ibintu bidasanzwe. Turazi yuko niyo Mesiya yaza azoza avuye mu ijuru yicaye ku ntebe, ace aza imbere y'umuherezi wacu avuga ati Kayifa ndi hano. Murabona ibintu biyumvira ico gihe, kandi ni nako bimeze mwa kino gihe. Toya ntibishoboka wazozuka aze afise umubiri wa hariya, azokwigisha ubutumwa, ahagarare hariya, ahungabanye, ashwiragiza ibintu byose biri hariya. Nuko we azoza avuga ubutumwa, azoza avuye mu ijuru, hanyuma akore igikorwa cose. Ni nkabyo nyene, ariko mu bintu bigezweho by'iki gihe, mu bintu bigezweho nkabijya byabaye hariya, ngaha naho ni mu buryo bugezweho kubiriko biraba ubu nico kimwe. Kandi Imana ishitsa byose imbere yabo mu buryo buciye bugufi, bikabaca hejuru. Cyo kimwe na hariya hari ujya Mose yari yaravuze mu gusura mu Byagezo 18 bimwe twasoma. Ico canditswe cari kiri ngaho, kiriko kirashitswa, kiriko kirahabwa ubuzima, ariko ntibakibona. Baguma ngaho barindiriye uburyo nk'uko bo bibaza ko bizoshitswamwo, ariko Imana nishitse ibintu nk'uko abantu bavyibaza ngo niko bizoba. Imana ibishitsa nk'uko yo ibifise mu nteguro yayo, ariko twebwe turabona yuko itabikoze mu ubwo buryo, kuko ntibyari binanditswe nk'uko mu ijambo, ntibyari vyanditswe nk'uko mu ijambo. Bazoshobora kuvuga batoya bitoza kuba nk'uko na kuriya, ntibyanditswe mu ijambo ko Imana ikora uburyo bunyuranye n'ubwo yakoze mu ntango. Nk'uko yakoze mu ntango niko ikora n'ubu, kandi mwibuke yuko bibangikanye bisa muri byose. Mwibuke ko Yesu igihe yabambwa, agahambwa, akazuka, yabaye iminsi 3, kandi yazanye abo muri paradizo bo mu isezerano rya kera, bigereka benshi. Kubw'ivyo rero ntivyo bukundi no mu gutangura mbere ntibishobora kuba bikozwe n'umwe mu bagiye, ategerezwa kuba ari umuntu ashitsa neza imwe yashitsa amakuza kwa mbere, kuko birabangikanye muri byose. Kandi habaye ari ikintu kitashikirwe n'intumwa yamaze kugenda, nuko rero aho uwo muntu abamaze gukugwamwo nk'ugushitswa kw'ivy'Imana yasezeranye mu kino gihe cyanyuma, byoroshe cyane nk'uko byose bitegerezwa guhura. Kandi nk'uko twanabisomye ejo, ni ikintu nkenegwa
gikenewe ko abari muzima intumwa izobiri kirashitsa ugushitswa kwira kwa Yehema. Ni ikintu gikenewe n'itegeko. Rero abananya kuvuga ngo n'imigenzo ya kimuntu niyo yatumye bizera ibyo, ni kuvuga n'imigenzo ya kimuntu. Ijambo riravuga yuko azoza nkuko yaje. Aho bariko barasoma ijambo, aho yareka arasoma ijambo akababwira ati uyu munsi ikicazo kirashikirwa imbere yanyu, ariko nubwo badashobora kumumenya byamye ari nk'ibyo nyene igihe cose. Acha kurebera ko tuvuka ari behe gishengera iburyo no wagera iko shobora gukora ibintu nk'ibyo urya munsi igihe hinjira mu bwato urugira ukugagwa. Mwibuke n'Imana niyo yugaye urugi. Nowa yari gushobora kugurura idirisha hejuru cyane mu bwato akaraba ikoranira agashobora kubabwira ati uyu munsi ikicazo kiracikije imbere y'amaso yanyu, ariko bari bamaze gucebwa abo bantu. We yari yigishije imyaka 120 agerageza kubashira mu bwato ubwo yari yarubatse. Iburyo yandika ngo imyaka 120, ibubamfu naho nyene yandika ngo Nowa imyaka 120. Yari yababwiye yuko ibyaretswe byavuga ati uko niko umwami agize izogwa, ariko bo bararindiriye kugeza bamaze gucegwa. Ariko Nowa mu buryo bworoshe yari gushobora kubabwira ati uyu munsi ikicanditswe kirashikijwe. Era bana kuvuga ngaha twagarukirije mu butumwa buzokwira isi yose. Turabona yuko Yesu yegereye isandugu, ashira ukuboko ku isandugu bindi, abariko baragenda barahagarara, aramubwira ati musore haguruka. Ntiyasenze. Yesu yasenga igihe yari wenyene ku musozi, yari itandukanye nabo agasenga, ariko aravuga ubutumwa ntabwo yaba ariko arasenga. Yaba yamaze gusenga, nuko bamwe basenga igihe bisanze basugerejwe aho gusenga mbere kugira ngo ibihe bigoye ntibibashikeko. Yesu nawe igihe yaje gusenga yiherereye yarabona, yaragira amayerekwa, data akamwereka ibyo aterezwa gukora, yarabona data ariko arabikora, kandi ibyo nibyo Yesu nawe yatereza gusubiramo ngaha ku isi akabihindura ukuri. Yagenda ahindura ukuri ibyo Imana data yagendera bihindura ukuri biciye muri we. Rero murabona yuko mwa kino gihe cyanyuma ni nkuko nyene, ni mwubwo buryo nyene, kandi we inshuro nyinshi azotereza kuvuga ati uyu munsi ikicazo kiracikijwe imbere yanyu, azoshobora kubikora kuko n'Imana ishitsa ibyo yasezeranye muri kino gihe cyanyuma. Kandi igikorwa cyose n'umurimo wose Mpwemu Yera ariko arakora ni ibintu data amwereka nuko nawe akabikora. Bityo rero akagirira impuhwe ubugingo. Kubera iki? Kuko ariko arakora iby'Imana ishaka, ubugome butunganye bw'Imana. Kugira impuhwe no gukora iby'Imana ishaka. Kuri jewe ryari ihigwa ridasanzwe gushobora kuba nka kano kanya ndiko ndayaga namwe kuri kino cigwa. Kugira impuhwe no gukora iby'Imana ishaka. Tuzobona nejo Imana niyabishaka mu gikorane cejo saa 4 zo mu gatondo ku isa ya Puerto Rico, aho twiteze imigisha myinshi iva ku Mana. Kandi muri weekend ikurikira, mwiherezo ry'indwi ikurikira, kwa gatanu 9 zo kwa mbere nzoba ndi hariya muri Villahermosa Tabasco Mexique mwikoraniro yobowe na Revera Andres Cruz Kajego. Kandi igikorane kizoba saa 10 zo ku muhingamo ku isaha ya Villahermosa, ari zari sizeri zo ku muhingamo isaha ya hano Puerto Rico. Kandi ku isabato naho kwa gatandatu tuzogira igikorane nkuko mengo niyo sabato ya mbere y'ukwezi, tuzokigirira hariya kuri wa gatandatu, no kuvuga ngo tuzogishira kwirya sabato. Kwino sabato tuzogira ikindi kugira ngo abantu bose bashobore kubona ibikorane bizoba biriko birabera hariya Villahermosa nga Puerto Rico. Bazotangura saa 2 nkuko vyama, ari zari sizeri zo mu gatondo ku isaha ya Villahermosa. Ku w'Imana naho 11 zo kwa mbere igikorane kizoba saa 1 zo mu gatondo ku isaha ya Villahermosa, saa 3 zo mu gatondo isaha
ya Puerto Rico kugira ngo mugende muritegura kugira ngo bityo tube turiko twigina imigisha Imana izoduhera hariya muri Villahermosa. Musengere cyane ico gikorane aho twiteze yuko icubero c'Imana, ubwiza bw'Imana bwo kwigaragaza mu kutuzanira ijambo, inyigisho arico twese dukeneye kugira ngo Imana ishobore kubandanya ikora mwa kino gihe ca nyuma ko bw'ineza y'ihanga ry'Imana, bityo rero ishobore kubandanya igirira impuhwe ubugingo, kuko hariko haraba ivy'Imana ishaka. Kugira impuhwe no gukora ivy'Imana ishaka. Mubandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana.